Yap bakunzi ba BKTV aho mwere hose Burundi Kingdom TV turabakunda cyane twuma tuba ibintu bishasha ibintu biryoshe gumana natwe wibuka kugira subscribe like na comment na share page yacu vraiment tuzana ibintu bimeze neza cyane ibintu biryoshe cyane ikiganiro ni The Road to Success uno munsi twaramutse tugendera abantu bakomeye cyane makino gisagara cha Bujumbura bakora bien cyane bacuraranga neza warifuje abantu boza mu rubanza rwa kugucurarangira muri eglise mwarifuje ba musiciens boza kwafasha mu birya bikona bigiye bitandukanye no munsi rero turi ngaha twakuzaniye umuti urama ugumane natwe udukurikirane neza neza rero turi muri commune Mutimbuzi zone Gatumba ni zone nziza cyane iri ku mupaka w'u Burundi na Congo kuri centre mu Gatumba niho iyo band iri iyo reba nayo yindi ni Lamb of God musician tubasanze abasanzwe bakorera repetition n'abantu bava ahantu hatandukanye mu gitandukanye bagiye hamwe bakora ikintu kizima ikintu kiryoshe cyane waza kubona aba pianiste aba bassiste abantu bavuza ingoma neza cyane nta handi basanga atari muri iyi band murakoze gumana natwe uraza kubona vyinshi utaruzi ego bakunzi bacu ba BKTV nkuko twababwiye no musika tugendera ino band turi kumwe n'umuntu ayiserukira novuga yuko ari we responsable wayo turi kumwe kugira tumubaze kimwe canke bibiri bigiye bitandukanye kugira tumenye vyinshi tutari tuzi kwino band tunaguhakaze cyane tunakuramutse ego murakoze cyane tuza kajwi ego murakoze cyane nanje ndabashimiye kuba mwatugendeye ku mazina yanyu mwitwa bande Jen ku mazina kavukire nitwa Bukuru Diedone ego urihasa ndihasa ndafise butoyi wanje n'umukobwa sawa ni byiza cyane hama twabonye dushitse mwatwakeneza cyane ku muziki ukosoye cyane gose ijya mpano mwayimenye cyari ko muyifise gucuraranga nka kurya ubwa mbere nyakubahwa twebwe impano ubwa mbere ni gift urumva ni impano sinovuga ngo twayirose gute ahubwo twayisanzemwo tuvukana nayo dukurana nayo hanyuma tumaze gukura ya mpano rero iraseruka ubu rero yaraserutse sinumva ukuntu no kubwira kugira ngo iyo mpano mvuge ukuntu yaserutse kuko ni ikintu Imana yanshizemo ubwayo twabonye muri band batandukanye twabonye abavuza aba bassiste abantu bavuza ari ingoma none kugira muyegeranye mwese muje hamwe byagenze gute izina ryanyu rya band twaryumvise ryaje gute ubwa mbere kwico kibazo izina ryacu Lamb of God no kuvuga Lamb of God mu ntunge ndagisigure gato utize hamwe Lamb of God urumva harimo ijambo Lambo hanyuma hakabamwo God hama gacabamwo ijambo musician so no kuvuga rero Lambo ni umwagazi w'intama w'Imana urumva Lamb of God ni umwagazi w'intama w'Imana ikuntu rero iryo zina ryaje dusanzwe twebwe turaba Kristo dusanzwe dusenga dusanzwe twubaha Imana cyane Lembo rero ni iryo zina ryaje kuko umwagazi w'intama urabona intama bariko barayikemura ntinavuga iguma yicecekeye ngo yinumi acuranguje ngaceceke yego cyane hanyuma rero ubwa mbere twaritoye twisunze ubwitonzi ikintu cyose mu buzima haraba ubwitonzi n'ubutekerezi hanyuma rero Lembo nico kigereranywa n'ubutekerezi twe kuko turaciye bugufi tugereranywa nico kintu ca kabiri murumva ijambo God nibaza ko atamwene gihugu atamuntu numwe yo batazi ico kintu God ni man nta muntu rero urabona adasenga Imana abantu naho yo kwigira ivyo agomba vyose Imana yamari Imana mu bukuru bwayo murakoze cyane hama none numvise yuko urashira mu bintu by'Imana cyane kandi akaba ari band none ni kuvuga umuntu abatumiye muri karaoke tandukanye nene secular music yoyo ntimujayo umunsi kiraka none nimwogenda none bimeze gute murakoze cyane kandi mumbajije iki kibazo nkora mutima n'abantu benshi bakunda kwiyumvirako ntuze Paulo niwe yavuze ngo udakoze ntakarye hama ijambo ry'Imana naryo rivuga ngo udakoze nturya wibuke ko ari Paulo yabonye bajya abantu bagomba kuguma bahabwa rero twebwe
igituma muratubajije neza ndi mbega mukora gute bigenda gute rero nukuvuga ko hari abantu bibaza iyo hageze umurimo wa kakazi ka Kristo Yesu dusanzwe tuvuza mu masengero turabacuraranze kandi turafise ahantu dusanzwe dusengera mugabo iyo hageze vy'ukuri kurondera ico dushira mu nda no kugura agashati no kugura agatelefone urana ko ni gitari yaguzwe mu ntoke mu bikorwa bivuye mu ntoke hajya rero hari ibintu maze kuba mwaramaze kuronka kuva hino band ibereyeho biboneka nyene neza nyakubahwa ni vyinshi cyane sinzi ko mwombabarira nkabibasigurira kandi murakoze kuva iyi band ibayeho ego twarakoze ibintu vyinshi cyane twariyungunganije kuko iyi band irimwo ibikorwa bitandukanye baduhaya akaraka kuvugiriza abajya abantu baba bafise ama celebrate ugasanga umuntu aragomba kurubanza gwe ruryoha kajya nakaraka turiyungunganya tukamuririmbira indirimbo yifuza ku mutima hanyuma natwe akaduhemba mu kirundi ciza gusasura bakadusasura rero hanyuma tugaheza bikagenda neza cyane bikagenda neza hanyuma ica kabiri hariho nibindi bintu by'ibikorwa usanga tugenda dukora nk'ubu muri iyi band kuva dutanguye turafise studio itari record ikorera mu Gatumba ngaha kuri centre amarangaguma yinjira yavuye muri uwo mwuga wacu turasanzwe kandi dufise abonye twaje hasi ikintu mwebwe haje nyene ego ni twebwe cyane umva umuntu wo muri Lemba agomye kumesuza gahuzu nihirwa atanga amafaranga na kabonisi muco bamugirira munye namwebwe kubera dukundanye cyane cameraman ubise rwagomba kumesuza ga costume uzoshobegera bana bantu turakagira neza cyane ivyo ni misaruro yavuye hariya nyene muri Lamb of God bare muri ntimwicaye muri ku kazi kabisa turiko turakora gusa uretse ibihe murabona ko twari tumaze iminsi bitagenda neza mugabo turashimira Kristo kandi turashimira na leta y'u Burundi murabona ko abavyeyi bacu babonye ayo tugowe baratwemerera batwemere ko karaoke zigiye kubandanya shika saa 4 y'ijoro none tubajije aho ikintu nshaka gutahura gose menye wavuze yuko umusaruro umaze kuba muronka umva ngerageje kumviriza umenga mwe ntabanyume ko murahura mu kazi kanyu mafise ntabanyume ko murahura nazo mu buzima naho bogufata bakakugarana mu nzu ya wenyene ntushobora kubura intambamye mu buzima niko bwubatse intambamye ntizibura ziriho nyinshi ni nyinshi zirabaho urabona nka twebwe ivyo dukora hari gihe bisaba yuko tubikora icese si ibintu binyegezwa ni ibintu biba en public urabona rero turasaba uburenganzira basanzwe bajejwe intwaro n'ababanye hana abonye muvugiriza ntababadamu ko marabavyura baryamye muzi ko bukwiye neza cyane ego cyane urumva ibintu vyose tugenda turasaba aho dushobora gukorera ego none ko nabonye ubyifatamwe neza cyane ino game mu bimaze imyaka ingaho ucuraranga nabonye gitaro urayizi kwivuza byose musanzwe je ndamaze imyaka 18 mvuza muzike ego cyane niyo kumenga uri umujene sindi umujene cyane ndafise imyaka 34 ndi umunsi wa 66 ariko kandi sindasaza cyane narabitanguye ndamaze imyaka iyo ndakubwiye nkora uwo mwuga ariko ndashimira eglise sanzo sengamwo nabadawe banyigishije uwo muziki ego cyane cyane by'umwihariko ikintu babwira abavyeyi babonye umwana yagiye mu repetition y'ibintu nk'ibi baca mu buzu umengane gutakaza umwanya abajene wewe ubahanura iki kugira ko numvise yuko maze kuramutse umusaruro mumaze kuba mufise studio n'ibindi bikorwa kanaka mukora bashaka kumesuza gahozo urumva yuko n'umusaruro wavuye hano abona yuko ubu mubayeho neza bivuye muri no band na abajene babo umenga bagomba batembera bashaka kwiga umwuga wo wahanura iki majambo make mu bisanzwe cyane nafata kano kazi kabi kumengana kazi nyene kabayanke nyene urakoze cyane ndagushimiye kandi Imana iguhezagire urabona akazi ka muzike nka twe tuba twakuriye mu madini hoho umengo uvugije umuziki uri umusazi umengo ntiwisonera umengo ntukura
bagufata kumengura umuyanki kujya kuntu ariko oro barashaka abantu kumenya ko by'ukuri umuziki ibintu byose bigenda bigabuye hari aba taxi vero aba taxi moto mwebwe abamenyesha makuru natwebwe dusanzwe dukora uwo mwuga urumva rero rimwe badufata nkuko mugabo twebwe tuyifata ko by'ukuri n'umwuga uhagije kandi misaya ngo bakundanye inkumi cyane ko ngosanga bazibakunda kuntu bacuraranga mwe ko mwongera harimo akantu k'Imana ngira urugamba mu Rwanda gute ubwa mbere bwo mwashaka kumenya ko twebwe ubwa mbere naho mutubona ducuraranga baduhaye akazi contraire ugasanga turakuririmbira akaririmbo k'urukundo nabonye mwaturimbya ka gospel keza karyoshe cyane katuje muri mwemu ego mwabonye ko nahajya dushiramwe akaririmbo kunako muri mweme urumva rero no kuvuga ibintu biratandukanye ego cyane Okay, hama utanga adresse zanyu munabakeneye ngene yo batora mu bisanzwe nuko mumbabarire gato uyu mugwi turabantu tuva ahantu hatandukanye nk'abujya mwabonye avuza battery ava mu Kajaga mu Kinyinya Jemva mu Kajaga mu Kinyinya nujya musanzwe bende hari n'abandi bava ahantu hatandukanye mwari mutubajije tuti rero bo dusanga hehe umva kubera numvise ko muja mu mamanza mariage ndetse n'amadote n'izindi manza zitandukanye mbega aho murakotesha ivyuma hari usanga eglise ugasanga amagize usanga ariho akivuka nta nk'abamizisi bwo go hejuru ugasanga afite igikorane boja gutegura handi hanu kanaka baba tutakene abamizisi mwe babikoze ko bo batora gute inzo ndashaka kutangira abantu babamenya ati nk'umpastor karakene gana navuga ati jewe abamizisi banje ndabona ntibari form bwaba abantu kuya mwana banya kurisa umuziki abantu barondera canke n'umuntu murafisa akabare gatandukanye abana karako buzuguru akavuga ati ijya bende reka ari agati mu ndwi misikana ndabaha akazaza kumvugiriza nivyo nagomvye rero ego murakoze turabaha inimero zacu hanyuma mwatubajije ikindi kibazo tuti mbega ibi vyuma mu bikura ha bigenda gute ahanyene mubona mwiki kibanza turi turafise umutama yabiguze we yarabiguze kome kujya umuntu agura bisi urabona urashobora kugura bisi utazi kuyinyonga hanyuma akacurondera abayinyonga rero twebwe yaraguze instrument complete kandi arakotesha ka detail yarazifise nyinshi apani zimwabonye hano ni nyinshi cyane izi ni za repetition yo rero hageze muri concert bivana ni yariyo tushaduheza tukoazana ama instrument bivanye na capacity tugomba dukorere hanyuma ikindi naco muratwaje tuti mbega nk'abajya bakozi b'Imana bashobora kuvuga tuti turagize ibikorane abantu no bikorako nukuri twebwe imiryango iruguruye nimero zabaza WhatsApp yanje ndi kuri 62 415 750 irakwiye nimba hari yindi yo birengiyo turashobora kuyibaha nta kibazo ndibaza ko ukabeka kino kiganiro nimba bakeneye agaca kwiyo adresse ya utanze iyo nimero telefonique azabatora nta ngorane hama nk'ikibazo wumva takubajije vati vraiment sinogena nta kino kibazo mwacibage canke numva umenga mu kimbaza ni cyane muri make nasanze muri incabwenge cyane ivyandimwe mwabiki musa nababikoze nta bindi uretse ko gusa nagomba sozere mvuga nti ibintu byose ni Imana mu buzima bwayo kandi ikindi naco nagomba se n'uvuga nti aba mu Gatumba nibaza ko uje mu Gatumba kabaza umutama bitwa Congera kuri centre hajya bisi zururukira ukacubaza ati kwa Congera hambavu yari seminari yo mu Gatumba yego cyane basha turi mu rupangi wiwe nta muntu atamuzi ushaka piano ushaka gitari kira kintu cyose ibintu urabironka cyane hama nkaca ndangiza rero mvuga ndi abantu barakwiye kuza batahura tuvugije umuziki tugiye guca ingero ntibisigura yuko dutaye agakiza oya turabavuga butumwe no mu minsi iza tuzoba turi kumwe namwe turiko turigisha abantu kuba mu gakiza nyezina urumva ibi rero turabikora mu mvo impande zose zibaho kugira ngo tube wa mwuga wagwaruka urabona turakreya kugira ngo umuntu umwe wese aronke ico yoshira twumvise ibyamwa ni byiza cyane tunabwirwa ruka rw'abajene baba muri zone ya Gatumba bajeje amashuri birirwa bajyanda afite ikintu bakora baze mu ibende mubigishe umuziki nabo
bamererwe neza nkuko namwe mumerewe neza suko ego cyane nta dini muraba uje yambaye deshire muramwakira nta ngorane twebwe ikintu ca mbere urupfasoni si deshire urupfasoni ruba mu deep indani mu muntu umuntu rero niwe yiha urupfasoni ubwiwe twebwe turabakira mugabo urumva hari ibintu by'urupfasoni ruke nawe ushobora murakoze cyane nkarangiza nagomba nshimira abantu bakomeye cyane batumye ngera hano ndashimira uwo bitwa ndazi aranyumva uwo bitwa Yves Kori mwarakoranye mu producer akomeye cyane mu gisagara cha Bujumbura kandi tubwira n'abakora dukurikirana yuko avuka mu izone ya Gatumba n'umurimbyi akomeye cyane twa MB Data bose nabo ngaha haba Yves Kori arazi ko ndi bukuru Dieudonné musi yatubonye mbere namubwiye ati mutama komera imana iguhezagire ntitwicaye ivyamwe waduhaye turacagerageza ujya ni dawe wanje hariho ba MB Data nabo nyene bajya n'abakunzi bacu muri Gatumba hariho bari pro n'aba producer bajya n'abantu twakoranye cyane hariho ba Eric hariho ba ni benshi cyane tumvise ko imyaka atari mikeye mu kano kazi simike nuko gusa amahirwe umuntu atamenya aha yaronkera umunsi ni segonde ariko imyaka by'ukuri yoyo ntabwo yari mike nyakubahwa yego cyane sawa murakoze cyane bakunzi ba BKTV mwananye mudukurikirana cyane mugiye subscribe abari mu bibazo mushikare kwihangana abagwaje Imana irababona kandi Imana niyo yishura ibibazo by'abantu kumana natwe rero kino kiganiro uko kiraba ntucisangize wenyene ugisangiza abandi kibinshikare ugenda bigenda neza turakena commentaire aho munsi murakoze cyane mutibagira kugira sabone mugire aho muba mwubahwe ciao ciao